Colleagues, I will now invite Her Excellency Mrs. Angeline, the First Lady of the Republic of Burundi and President of the Foundation Buin Action Undalesa, to deliver her statement on behalf of the institutions. Turi kwigenekerezo rya munani mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2026 i New York ku cicaro gikuru ca ONU. Mu nzu imwe yari yatoranijwe hariko habera ibirori byo gutanga ubushimwe ku bantu canke ama institution yagize uruhara ruhambaye mu gutora inyishu z'ibibazo ku magara y'abantu ku migabane itandukanye igize uyu mubumbe w'isi. Muri ibi birori harimo umurundi kazi nawe ahamagagwa gutora agashimwe ku ruhara fondation yiwe yagize mu gukemura ikibazo cari kibangamiye abakenyezi b'abarundi kazi. Uyu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Ha mpande yo bushimwa ari karahabwa benshi baribaza ninde mu by'ukuri Angeline Ndayishimiye. Muri iyi video turagaruka ku rugendo rwiwe guhera ku kuba umugwanyi muri FDD gushika muri fondation umugira neza, fondation iri kiramuhesha ubushimwe butandukanye muri no minsi. Jewe ndagenda babwire iyo bamvuziki ncangira inguvu isumba cyakindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinchika intege jewe ngo baramvuze sinchika intege ahubwo baba bariko barampakokari bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde Angelina ninde imbere yuko aba umufasoni mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yavukanye izina rya Angeline ndayubaha ku igenekerezo rya 12/0 umwaka w'igihumbi 1976. Amakuru y'ubuto bwiwe aragoye kuronka ariko ikizwi nuko yabaye umukenyezi muri bake biyumvise mu muhamagaro wo kugwanira igihugu inyuma y'igandagurwa ry'incungu ya demokrasi President Melchior Ndadaye. Ku igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka w'igihumbi 1999 Angeline Ndayishimiye yinjiye ku mugaragaro mu bagwanyi ba Force pour la Défense de la Démocratie. Intago hekazari ziyemeje guhabuza iyi demokrasi ya Melchior Ndadaye yari hejeje kunigirwa mu menshi. Aha yahasanze Evariste Ndayishimiye uyundi mugwanyi yari yarinjiye mu mwaka w'igihumbi 1995 ahunze igitero cyo muri kaminuza y'u Burundi. Angeline Ndayishimiye yahavuye ahabwa ipete rya lieutenant ari naryo yasohokeye ko mu mwaka w'ibihumbi 2004 igihe yasubizwa mu buzima busanzwe. Muri ubu buzima busanzwe ntigeze yibagira uruhara rw'umukenyezi mu kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Imbere mu mwaka w'ibihumbi 2017 yashinze ishirahamwe Femme Intwari, ishirahamwe ryahurije hamwe abakenyezi hamwe n'abapfakazi babahoze arabagwanyi rifise intumbero yo guteza imbere amahoro ubumwe n'iterambere mu kibano. Yabaye mu mirimo itandukanye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2005 aho yakora muri Sobujeya, Société Burundaise de Gestion des Entrepôts et d'Assistance des Avions en Escale. Aha bakaba bakora ibijanye no kwakira indege no gutunganya imizigo y'indege ku kibuga c'indege. Kubera ubuhinga n'ubushobozi yerekanye mu kazi mu mwaka w'ibihumbi 2010 yaradogijwe maze ahabwa kurongora igisata kijejwe abakozi n'ubuyobozi ressources humaines et administration. Amabanga yabayemwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2012 aho yaronswa yandakomeye yo kuba umuyobozi ajejwe ubutunzi aha muri Sobujeya. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Angeline Ndayishimiye yashinze ishirahamwe Fondation umugira neza. Iri shirahamwe ryashinzwe rifise intumbero yo gufasha abagowe na cane cane abapfakazi n'abana batishoboye. Biciye muri iyi fondation harashizweho imigambi itandukanye yo gufasha abo bantu harimo kubafasha kuronka ubuvuzi, kubaronsa akazi kabinjiriza amafaranga hamwe no kubaha inyigisho z'imyuga zibafasha kwiteza imbere no kwibeshaho. Ibi byamubereye umugisha kubera ko inyuma y'umwaka umwe gusa ubuzima bwa Angeline Ndayishimiye bwarahindutse kubera ko kuva ku igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 yabaye première dame agira 9 wa Republika y'u Burundi. Mu kwezi kwa Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 Angeline Ndayishimiye yatorewe kuba president agira 10 w'ihuriro ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bya Afrika baharanira amahoro rizwi ku izina rya African First Ladies Peace Mission. Inyuma ya mezi make muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2023 Angeline Ndayishimiye yahawe agashime ka United Nations Population Award, agashime gatangwa n'ishirahamwe mpuzamakungoni ku bantu canke amashirahamwe abayerekanye uruhara rudasanzwe mu guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo, iterambere ry'abakenyezi n'imibereho myiza y'abanyagihugu.
afadikanije n'abandi bapfasoni b'abakuru b'ibihugu mu kuba baserukizi canke aba ambassadrice b'ishirahamwe ryo mu Budage Merck Foundation batanguje kampanye bise More Than a Mother. Ikaba ari kampanye ifise intumbero yo kugwanya ikumigwa rikorerwa abakenyezi batagira uruvyaro no guhindura ubugiyo ngorane ibonwa mu kibano. Mu kwezi kwandamukiza umwaka w'ibihumbi 2025 Angeline Ndayishimiye yifatanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe na UNICEF mu gutanguza ku mugaragaro ihabwa ry'urucanco rwa malaria ku bana bo mu Burundi. Iyo yari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kugabanya ingwara ya malaria, imwe mu ngwara zica abana benshi muri Afrika. Kwigenekerezo rya 8 mu kakaro uyu mwaka Angeline Ndayishimiye yahawe agashimwe ku izina rya Fondation Bonne Action umugira neza, Fondation Sanzarongoye. Aka nagashimwe gatangwa buri mwaka na ONU. Agashimwe kandi yari yararonse mu mwaka w'ibihumbi 2023 ku giti ciwe, ariko no munsi akaba yagahawe ku izina rya Fondation umugira neza yashinze mu mwaka w'ibihumbi 2019. Avuye New York yerekeje Londres mu Bwongereza aho yahawe kandi gashimwe ka Global Health Award, hose ashimirwa ku bikorwa ari karakora mu guteza imbere amagara y'abantu na cane cane abakenyezi mu Burundi. Kuri uno munsi w'igenekerezo ya 12 mu kakaro niho yaganuka yakigwa n'isinzi y'abatari bake baje kumusanganira banamukeza kuri utu dushimwe tubiri yarayaronkejwe. Angeline Ndayishimiye ndayubaha yabaye umupfasoni w'umukuru w'igihugu wa mbere mu mateka y'u Burundi agize urwego rwe gwihariye gwerekeye ibikorwa by'iterambere. Ibi bikaba ari biro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bishinzwe iterambere mu Burundi bizwi nka OPDD. Ariko harabanegura bavuga ko urugwego rwahawe ikibanza kinini cyane mu buzima bw'igihugu, mbere bakibaza niba uruhara rwago rudashobora kurenga ubw'ibindi bisata nka za ministere n'ibindi bisata vya leta. Baribaza bati ububasha bwa OPDD bugarukira hehe? Ese amafaranga akoreshwa muri uru rwego agenzurwa gute? Hari kandi n'abanegura ibikorwa bya Women Leaders Forum n'ibindi birori mpuzamakungu umupfasoni w'umukuru w'igihugu yitaba, bavuga ko nubwo bituma Burundi bumenyekana hakwiye no kwibazwa nimba ivyo bikorwa bihindura by'ukuri ubuzima bw'abanyagihugu babaye mu bukene. Abamunegura nibahagararira ngaho baranagira no ku myambarire yiwe, aho bavuga ko yambara ibintu bizimvye cyane bidahuye no ku Burundi bwifashe no munsi. Angeline Ndayishimiye ati nta muntu afise icakora aza kwiyumvira ivyo umuntu yiyambariye. Izo nimbura kimazi zitagira ico zikora. Jene gano ngende babwire bajya anyi nimbura kimazi badafise ico yumariye. Noraba nkino saha yego haca mfata umwanya ngo ngiye kuraba ngo ikiguzi cyayo. Umva mbafise ibindi bintu nkora. Nta muntu afise icakora aza kuraba ico umuntu yambaye. Nta muntu afise icakora aza kwiyumvira ico umuntu yaraye afunguye. Nta muntu afise icakora aza kuraba ingene umuntu yasokoje. Iyo ufise umutwe yumvira by'iterambere wiyumvira igikorwa cawe gusa, nta wundi muntu akora zishinga kuko ntacyo bikumarira. Jewe ndagenda babwire iyo bamvuziki nchangira inguvu isumba cha kindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinchika intege jewe ngo baramvutse sinchika intege ahubwo baba bariko barampakokari bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde Njerina ninde Njerina ni jewe nyene nta wundi ari muri jewe ni jewe nyene kandi nta muntu afise ubasha bwo kumpindura uwundi ni jewe n'Imana yanje. Baravuga baritora akanaka hewa nimbura kimazi bajya nimbura kimazi nibicavuta mugabo nibi cantege mugaje nta ntege nza kugira ncika kubera ivyo bavuze ntibikunda mureme ntimuze muyumvire ngo je nzocika ivuko ngo bavuze ntibikunda. Nimuze murare mukanura ngo umutwe ugize ngo bariko baramvuga
baba bariko barankomeza bariko bangira publicité bariko barangira umustar bariko bamenyekanisha ku isi yose kugira ngo oni ikunde isubire inyongera agashimwe harya bariko